الحمد لله رب العالمين يحب من أطاعه ويجيب من دعاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد أيها الأحبة أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون يشمي الله سبحانه وتعالى يشمي معنا مشبرة جوسي إمانا يو يكون أبايك أمور كلا مكور بكوكا فيزا يشمي الله سبحانه وتعالى إمانا يو yishura bisabisho by'abaitakambiye hanemeza ko tayidimani hari kwiye gusengwa cyukura kari Allah subhanahu wa ta'ala nemeza kandi ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayinwa Allah subhanahu wa ta'ala akongera ka umushumba wa Allah subhanahu wa ta'ala amahoro nemigisha isakare ko numwa imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayislam tuzogerageza guhonyoza ikirenge أينما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يجهجه نسأل الله سبحانه وتعالى كتب أمره اللهم آمين وفاني الإسلام إنما يفيو دبهان ويمبانجي قهانور متما وانجي نمشاء وانجي نتنيا الله سبحانه وتعالى نتنيا الله سبحانه وتعالى kuko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala niko kurani kwanga kwisi neje imbere y'Imana mushobora byose inyigisho yacu y'uno munsi umunsi uri hejuru ivuga iti ahlul quburi yatamannawna yawman min ramadan abacu badutanguriye abacu twahanze mu nzu zabo za nyuma zo ngaha ku isi ikaba n'izu ya mbere yo mu bwami bw'ijuru canke mu bwami canke mu muriro udahera barifuza ko boronka umunsi n'umwe mu kwezi kwerana kwa Ramadan. أيها المسلم الكريم ها نحن نعيش في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك وفاني الإسلام ويموسو لهجرو twamaze gushika ku munsi girindwi mu kwezi kwerana kwa Ramadan وإن من أعظم النعم التي أنعمها الله بها علينا جميعا أن وفقنا لإدراك هذا الشهر العظيم المبارك إنمانو يهمباي نمانو يكولي كما الله سبحانه وتعالى يادشوجي tukabatwashitse kuyu munsi tukabatwashitse mu kwezi kwerana kwa Ramadan mu gihe hari abandi bifuje ko bagera mu kwezi ko bashika kuyu munsi tugezeko ariko Allah subhanahu wa ta'ala yigeze yashoboza هذا الشهر الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وكنوا كوزي إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يكفزكو أهو يفغتي قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيام تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد ثم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزتي ukwezi kwenda kwa Ramadhan kwamaze kubashikamo ukwezi kwenda kwa Ramadhan kwamaze kubasagiramo ukwezi kwimihezagiro ukwezi kwimigisha aho Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse kwisozesha mwese nkuko kwezi imiryango y'ijuru yose irugurugwa maze kandi imiryango y'umuriro ikugagwa maze n'amashetani iblisi
arabohwa akadadagirwa nk'uku kwezi nyene harimo ijoro ivyiza vyaryo biruta amezi igihumbi. Uzohomba ivyiza vy'uku kwezi n'ukuri azobahomvye. Uyu ni Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bavandimwe Islam, ukwezi kweranda kwa Ramadhani kwaratuvyagiyemwo. Ukwezi kweranda kwa Ramadhani kwaragutanguye. Ni murade tugeze ku munsi ugirindwi twisonzesha tukishira mu ngiro itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. فعلى كل من أنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة ووفقه لصيام رمضان وقيامه أن يشكر الله تعالى. نهاجر يوم ورويس يشوجنا الله سبحانه وتعالى gushikabuku kwezi kwera kwa Ramadhan mazari sozesha arongera senga nihejuru y'umwe wese ari ngaha gushimira Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaghilla shahr Ramadan bi ta'ati Allah wa tazawwud min al-khairat. Mazakani sugushima gusa nuko kandi tujabishira mu ngira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala mukuba Allah subhanahu wa ta'ala maze tukakora ivyiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala muku kwezi kwera kwa Ramadhan. لأنه كم من إنسان قد مات وانقطع عمله فلم يشهد هذا الشهر المبارك. كبيركي تتجاوز كشمير الله سبحانه وتعالى كبيركي تتجاوز كشير مونغيرو أما تيجي الله سبحانه وتعالى كبيركي تتجاوز كشير مونغيرو إفجيز بشميش الله سبحانه وتعالى نكبيركو هربانو twagendana twajamana twicarana twasangira bari bifuza yuko boshika mu kwezi kwera kwa Ramadhan ariko Allah subhanahu wa ta'ala atigeza bahuko bushobozi. Wa kam min insanin la zala hayyan walakin lam yuwaffiq lis-siyam wal-qiyam. Ni bangahe bahari bakomeye ariko bakiri bazima ariko Allah subhanahu wa ta'ala atashoboje kwisozesha kwezi kwera kwa Ramadhan. Ni bangahe bagifise ubuzima ariko Allah subhanahu wa ta'ala atashoboje guhagarara ukwezi kwera kwa Ramadhan. Wa kam min insanin kana yatamanna an yasuma an-nahara wa yaquma al-layla lakinnahu la yastati'u dhalika bisababi maradihi. Ni bangahe mu bantu bari bifuje yuko okwisonzesha bagahagarara zo mwijoro mu kwezi kwera kwa Ramadhan ariko batigeze babishobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ntibigeze babishobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuvana n'ubugwayi bwabo. Allah subhanahu wa ta'ala yarabagerageje arabugwayi n'amagara meza bafise bani bazima ariko ntibari mu arisonzesha nkuko tumo turisonzesha. Ntibari mu hagararo y'icyo tumo tuhagarara yari mu ratanga isadaka nkuko tumo tuzitanga bora amafaranga baronka bari imiti kwa muganga ariko twebwe turafise ubushobozi bwo kuronka uburyo tukafungurira abantu tukafungurira abatishoboye. Iyo ni inema ihambaye twahawe na Allah subhanahu wa ta'ala dutegerezwa gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. فهنيئا لكل من وفقه الله تعالى في هذا الشهر المبارك للصيام والقيام وسائر الطاعات. Dakejerero ubari wese yashawajwe na Allah subhanahu wa ta'ala gushikabuko kwezi kwera kwa Ramadhan maze arisonzesha maze arakora ibihagararo bitandukanye mu kwezi kwera maze arakora ibyiza byose byinshi bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo turamukeje qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yarafuzati ya ayyuhalladhina amanu wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الله سبحانه وتعالى ولسورة البقرة أرفقتي إن باب نمي الله أدوها نجارة نرمي رمان أرفقتي ورتجت كويسونزيشا huko bategesa bahambere banyu abaratanguriye nabo barisonzesha sinirwe mwenyene mutegesa kwisonzesha ahubwo n'umugenzo wamwe kuva n'abatanguriye. Ivyo nimwabikora uzobikora kugira ngo muronke gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, uzobikora kugira ngo muronke kwitamburukira Allah subhanahu wa ta'ala, kugira muronke gukora ivyiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ico kigabana cavuga ati ayyaman ma'dudat, ni misi haruye. Imana nigeze ivuga ukwezi n'ukwezi kwa hafi ukwezi kose yari mwari kwava mwumva twari kwa barutegera ko ari igihe kirekire ariko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati ayyaman ma'dudat, ni misi y'imparugwa iharuye.
ariko gituma dutegerezwa gukora ibyo ari byo byose bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mw'iyi minsi yaharuye iminsi abacu twabuze bari mwarifuza ko boyishikamo, ariko Allah subhanahu wa ta'ala atabibashoboje. Wallahi inna ghayrana min ahli al-qubur alladhina kanu ma'ana fi al-'am al-madi yatamannawna al-yawma an ya'udu ila ad-dunya liyudriku laylatan min Ramadan. Baba Islam daraye kwisajimana abacu twabuze twari kumwe mu myaka yareze barifuza bakongera bakifuza ko boronka n'akajyo ko gushika umunsi n'umwe mu kwezi kweranda kwa Ramadan, ariko ivyo ntabyo bashobojwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Bakifuza kugira ngo bagire iki? yu'ammiruha bi ta'ati Allah ta'ala, bifuza gushika mu kwezi kweranda kwa Ramadan kugira ngo bakore ibishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. يتمنون يوما من أيام رمضان ليعمروا ساعة بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن والإنفاق. barifuza kuronka umunsi n'umwe mu kwezi kweranda kwa Ramadan kugira ngo bakore zikri bahagize Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo basenge, kugira ngo basome Qur'an, kugira ngo bafashe abatishoboye. Ariko ivyo Allah subhanahu wa ta'ala tabiyigeze bashoboza, ariko twebwe twarose mahirwe Allah subhanahu wa ta'ala yabidushoboje. None tumo turakora iki bavandimwe wa Islam? Turimo turasenga, turimo turakora azkar zitandukanye, turimo turahagize Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala yadushikanye mu kwezi kweranda kwa Ramadan. Turimo turasoma Qur'an, turimo turasoma abatishoboye, turimo turafungura imfuvyi, turimo turafungura abafakazi, turimo turakora iki bavandimwe wa Islam? Wallahi inna ahla al-qubur al-yawm nabaraye kwizina ry'Imana kuvyukuri abantu abacu twabuze bari mu burimbi butandukanye, bari mu buri butandukanye, yatahassaruna ala salati rak'atayn, bakicuza kubona batari mu barasenga iraka zibiri, kubona batasenze iraka zibiri. ويحسدون أهل المساجد في مساجدهم يصلون ولا يقدرون أن يصلوا ويصومون ولا يقدرون أن يصوموا ويتصدقون ولا يقدرون tukafunga bobo ntibafunge, tugasenga bobo ntibasenge, tugahagiza Allah subhanahu wa ta'ala bobo ntihagize Allah subhanahu wa ta'ala, tugatanga mu nzira y'Imana, tugafasha ariko bobo ntibashobore gufasha. فيندمون على مضى من زمانهم, maze bagaca bicuza ku gihe cyabo babaye ngaha ku isi ntibagire icyo bakora mu buzima Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. Muvandimwe mu Islam, urindire nawe umwanya wawe wo kwicuza uzugere, urindire umwanya wawe wo kwicuza gusengera akazi ibiri uzugere, urindire umwanya wawe wo guhagiza Allah subhanahu wa ta'ala, wo kwicuza guhagiza Allah subhanahu wa ta'ala uzugere, urindire umwanya wawe wo kwicuza kubona utasomye Qur'an usoma watabu Allah subhanahu wa ta'ala, urindire umwanya uzugere, urindire uwo mwanya n'ubutunzi n'amafaranga n'uburyo Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye, n'uburi murafasha batishoboye, n'uburi murafasha imfuvyi n'abafakazi batandukanye. Urindire umwanya wo kwicuza ku buryo, ku mafaranga, ku butunzi Imana yaguhaye uzugere. يروى أن رجلا جاء إلى القبور وصلى ركعتين ودعا لهم ثم اضطجع على جنبه فنام. hanyigisho twakiriye inyigisho ivuga ko hari umuntu yagiye aho bahamba abantu, maze amaze gushika ku makurimbi cyangwa se ukaburi arasenga iraka zibiri, amaze gusengera akazi ibiri atasabira abantu bahambye ngaho, amaze kubasabira acarajyana gatoya bariruhukira. Faraa sahibul qabri fil manami, niho yabona umuntu ahambye ngaho mu kaburi, amubona mu ndoto arimo aramubwira ati faqala lahu ya hadha innakum ta'maluna wa la ta'lamuna wa nahnu na'lamu wa la na'mal wa in takuna rak'ataka fi sahifati ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Yawishije wa muntu ahambye arimo aramubwira ati wa muntu we kuvyukuri nawe ujyane ngaho, mwebwe murakora bacafisa kanyo, bacafisa amahirwe yo gukora icyo Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse, ariko navyo muzi
mwebwe muracyafise akaryo ko gukora ivyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse, ariko mwebwe navyo mubona nta n'ivyo muzi. Ariko twebwe turaza akamaro k'ivyo, turaza akamaro k'ivyo murirengagiza, ariko twebwe ntidufise ubushobozi bwo kubikora. Atavuga ati wala in takuna rak'ataka fi sahifati, ati zo rakazi ibiri uhejeje gusenga ngaha usengera bitavye Imana ubasabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, izo rakazi ibiri zigiye ku rupapuro rw'ivyiza vyanje, ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, ndazifuza kuzibona ku rupapuro rwanje gusumba yuko noronka isi n'ibiriko vyose. Irakazi ibiri zonyene ngifitiye akaryo, ugifitiye akaryo, tugifitiye akaryo kuko giriki kuzishira mu ngiro, ariko benshi muri mwebwe, benshi muri twebwe turazirengagiza. N'abazishobora uzosanga baza mu kwezi kwiranda kwa Ramadhan, uzosanga tuza mu kwezi kwiranda kwa Ramadhan, ariko mu kindi gihe ntidusubire kuboneka. Muvandimwe mu Islam, ni wibaze nk'ubu witavye Imana mu mwaka wose warumaze iminsi 360 n'iyindi renga, warumaze utarimo uratakambira Allah subhanahu wa ta'ala, cha wibaza ni iminsi ndumaze gusenga, wibaza ko yagufashika imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Imyaka n'imyaka umaze udasenga, imyaka n'imyaka udasoma Qur'ani, imyaka n'imyaka umaze atari ibadati n'imwe ukora, iyi minsi 3 indwi mu kwezi kumwe uzosenga, nawe nyina amasengesho atafatira afise azogufashika imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gihe umaze imyaka n'imyaka wahawe urubujo na Allah subhanahu wa ta'ala, wahawe amahirwe na Allah subhanahu wa ta'ala yo gusenga, ariko utigeze uvyaza umusaruro akaryo wahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. وقال بعض الصالحين مات لي أخ في الله فرأيته في المنام فقال ولمن ميزا يرفز ati kuvyukuri nabuze uwaje nabuze mwene wacu maze kumubura nabuze maze kumubura maze chandamurota mu ndoto maze kumurota mu ndoto faqala atarambira ati umugenzi wanje mwiza narose mu ndoto yitavye Imana, amaze kwitaba Imana ndamurota, maze kumurota aho ambwira ati ya fulan ataka naka ishta saliha, tukuvyukuri ubayo mu buzima bwiza, urasenga, urisonzesha, uragasoma Qur'ani, bakora ikiza bitandukanye bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. فالحمد لله رب العالمين. وابو نمر روتا ويشيشورا ومجنزي ويتفي ما قرتي الحمد لله رب العالمين. نشيمي إيمانا كبونا يرى شبوجي كبونا إن شبوزا كوكوري في جيزة جوسوي جيجي كندو رغوليرا. فقال لي وابو ورما نفكيغا نفغتي وابو يهامغي يشيا مقيرتي لئن أقدر أن أقولها يعني الحمد لله رب العالمين أحب إلي من الدنيا وما فيها. أتجوجي أمدونيني uhejeje kuvuga uti alhamdulillah rabbil alamin, imana yorisho boza kurivuga byoba vyiza gusumba guhabwa isi n'ibirimo vyose. Alhamdulillah rabbil alamin ni jambo ritoya atani misegonda 20 litwara kurivuga, ariko ni urivuga kangahe ku munsi, urivuga kangahe mu buzima bwawe, urivuga kangahe urimo urashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Ko tuzi Allah subhanahu wa ta'ala adukorera ivyiza bitandukanye, ko tuzi Allah subhanahu wa ta'ala adukorera ivyiza bitegerezwa kumushimirako. Ijambo alhamdulillah rabbil alamin uwitavye Imana arimo arifuza kurivuga, ko urivuga kangahe? والله إن أهل القبور يتحسرون على ليلة أضاعوها من ليالي العمر. وبعد الإسلام دنا يكوزنا جيمانا أباتوا تقابوزي بريمو بريتوزا kumisi bataye, kumnyanya yataye, kumajoro bataye, batigeze bayivyaza umusaruro mu gukora ivyiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fama balu min layali Ramadan, bimeze gute ko bari mu baricuza ku minsi isanzwe, hageze mu kwezi kwiranda kwa Ramadhan ho bo kwicuza kungana gute?
wallahi la ya'rifu qimata ramadan illa man faqadahu. Mfano Muislam na nomwe azi agaciro kukwezi kwenda kwa Ramadhan urese wao ndiye abuze kwezi kwenda kwa Ramadhan. Ureze ujya amaze guhambwa ni wamenye agaciro kwezi kwenda kwa Ramadhan. La ya'rifu qimata ramadan illa ahli alqubur. Abantu bari mu kaburi, abantu twahambye nibo baza agaciro kuko kwezi twashikanwamo na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi law kataba Allah jalla wa ala an yakhruj ahli alqubur min quburihim laqalu lana iyyakum an tudayyi'u thaniya min ramadan. Babu Islam hani Allah subhanahu wa ta'ala yo akaje abantu babuze imani kabaho buryo bagashikanga kwisi unubuno tumwe ikintu wotubwira bavuga bati muragabe no gutakaza n'umusegonda numwe mu kwezi kwenda kwa Ramadhan. Watubwira umusegonda umwe laysa yawman aw yawmayn aw thalatha. Nibavuga umunsi cyangwa iminsi 2 iminsi 3 iminsi 4. Oya watubwira ati muragabe no gutakaza umusegonda numwe mu kwezi kwenda kwa Ramadhan. La bal thaniyatun min Ramadan. Ahubwo aho kutubwira iminsi n'ibisi ahubwo batubwira ati muragabe no gutakaza umusegonda numwe mu kwezi kwenda kwa Ramadhan li'annahum arafu qimata Ramadan. Kubera ko bobo baramaze kumenya baramaze kubona agaciro ku kwezi kwenda kwa Ramadhan. Kam min an-nas al-yawm man tarahu farrata bi hadha ash-shahr al-mubarak. Nibangaho bafana Islam no tukibona neza ko batarinjira mu kwezi kwenda kwa Ramadhan. Turacabona abantu ba Islam batarinjira neza mu kwezi kwenda kwa Ramadhan. Wadhalika bi tadyi'i naharihim fi an-nawm. Kuvana nuko batakaza imisi yabo, batakaza imitago yabo no kwijyanira. Ndifungiye nasubire gukora, ndifungiye nasubire gusoma Qur'an, ndifungiye nasubire kugenda kwa abagwayi, ndifungiye nasubire gukora cyiza na kimwe agaca yijyanira. Hukumenga ukwezi kwenda kwa Ramadhan ukwezi kwa kujama. Oya ukwezi kwenda kwa Ramadhan ni ukwezi kwa kwegera Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukwezi kwa kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukwezi kwa kubishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarihi fi sahr al-muharram Ramadhani bamaze kushika mu kwezi kwenda kwa Ramadhan au kuvyaza umusaruro babandanye bacumurira Allah subhanahu wa ta'ala. Tubandanye ducumurira Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarahu yufarritu bis-salati fi waqtiha. Uzobabona amasengesho n'ibindi basenga ku myanya yayo, amasengesho n'uyasenga ku myanya yayo. Yusahiru al-layali kulluhu wa ba'da sahur yanamu wa rubbama salla al-fajr wa rubbama la yusalli. Babani wa Islam uzobana abantu mu kwezi kwenda kwa Ramadhan mu kuomba no kwirengagiza ivyiza byo kwezi kwenda kwa Ramadhan ijoro ryose bari ku telefone, Facebook, WhatsApp n'izindi mihora yose bari mu baganira n'abagenzi n'inshuti n'abagenzi. Ijoro ryose rikamukerako. Hari n'igihe yubakiye kugenda kubatabisubira kujyana rimwe na rimwe bagasenga undi mwanya ntibasenge. Babona abayisilamu biteze kuronka ijuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, biteze kuronka ivyiza mu kwezi kwenda kwa Ramadhan. Wa hunaka man yufarritu siyama fala yasumu illa 'an al-akli wash-shurub. Haba bandi turimo turahomba bari barahomba ivyiza byo kwezi kwenda kwa Ramadhan, bobo bashyuko kwisonzesha ari kureka kujya no kunywa. Amma an yasuma lisanuhu wa basaruhu wa sam'uhu عما حرم الله فلا. وهذا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومبازيكو بيسونزيسا أركورeka kuja no kunwa atavuga majambo atashimishije bachara bidashimishwe na Allah subhanahu wa ta'ala, barachumviriza ivyo Allah subhanahu wa ta'ala atishimiye. Ivyo navyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari yamaze kwitugabishako aho yavuze ati rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati buja hari gihe umuntu yisonzesha ugasanga
ukwisonzesha kwiwe mu kwisonzesha kwiwe impembo aronse ni inzara gusa. Hari n'ubundi amajoro akesha ahagaze agahagarara ugasanga impembo aronse no kugira iki no buruhe bwo guhagarara byonyene no gukesha ahagaze byonyene ntihagire impembo aronka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki yisonzesheje kujya no kunwa, ururimi ntigwisonzesheje, umunwa ntibisonzesheje, ugutwi ntikwisonzesheje, amaso ntiyisonzesheje, ibihimba by'umubiri ntibyisonzesheje. We wazi kwisonzesha kwa kureka kujya no kunwa mu gihe uri muri isonzesha. Ntureke gutukana, ntureke kuvuga amajambo mabi, ntureke kuraba ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije, ntureke kumviriza ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije. Nta na kimwe uri murakora, ahubwo uri murikira inyota, uri murica n'inyota hamwe n'inzara n'ubuhe gusa mva mu Islam. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aturinde kuba mw'abo bantu. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. استغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان مشير الله سبحانه وتعالى أما هروني مجيشا بسكاركم وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. تكما دائما نيجي شوزات شبابان وإسلام. الصيام الحقيقي كما قال سيدنا جابر عليه الصلاة والسلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم. ودع أذى الخادم وليكن عليك وقر وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. جابر عليه السلام atubwira neza na neza mu kutwereka isomo nziza iyo ariyo umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atubwira ati ujya isomo nziza niye, avuga ati niwisonzesha uze wisonzeshe n'amatwi yawe, uze wisonzeshe uzusonzeshe n'amaso yawe, uzusonzeshe n'ururimi rwawe mu kuvuga amabi no gucumurira Allah subhanahu wa ta'ala. Maze kandi uzugira ituze n'ubangutsi bwo gukora ibyiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawaa. Ntuzofate umunsi wisonzesheje n'umunsi utisonzesheje byose bimere cyo kimwe. Wumve ko umunsi wisonzesheje hari cyahindutse mu buzima bwawe, hari cyahindutse muri ibadati zawe. Iyo wisonzesheje uze wumve ko wiyegereje Allah subhanahu wa ta'ala gusumbya iyindi minsi isanzwe. Iyo niyo somo y'ukuri, iyo niyo somo yakibona Allah subhanahu wa ta'ala, isomo yo kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala no gukora ibyiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka man yufarritu salata bi salati al-qiyam, wa hunaka man yufarritu bi salati al-qiyam. Hano n'abandi bantu turimo turahomba mu byiza byo gusenga, byo guhagarara ibihagararo byo mw'ijoro, harimo na tarawih. Fatara al-ba'd asbahat عنده عادة أن يأتي إلى المسجد ليصلي العشاء والتراويح. هذا بعده twamenyereye twamaze kumenyera alhamdulillah kuza gusenga salatul isha dufise niyo kuza gusenga ni tarawih. Warbama ariko rero hari gihe tarahu yas'alu wa yabhathu an asra' man yusalli salat at-tarawih. Hano uzokumva barimo bazanya mbe ni hehe banyarutsa gusumba, ni hehe banyarutsa. Abona barimo barasenga bifuza ibyiza ko Allah subhanahu wa ta'ala, twifuza ko barirwa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Twaza dusenga tubaza ni hehe banyarutsa, mugiye kumupira tusigara tubaza ni hehe match za guhera hakiri kare, ahubwo hamugiye bashize prolongation amashimeji iminota 90 n'iyindi.
ariko imbere Allah subhanahu wa ta'ala tushatubaza mbere hehe banyaruta n'unyarukije abona nk'igicibwa aboneka nk'igicibwa mu bantu ujya mu shena ntacamazi ngene yaduhagaritse umwanya wose mugatuma tuyegeza Allah subhanahu wa ta'ala tutakabira Allah subhanahu wa ta'ala imbere y'Imana uraruha ukavuma ariko imbere y'ivyisi uri tayari kandi ugashima hari abantu mu nyene Champions League wishira saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro tayari kuvyuka buri munsi turabimatch gushika saa 10 gushika saa 11 z'agatondo ariko tutari tayari kuvyuka gusaba ikigongwe Allah subhanahu wa ta'ala tutari tayari kuvyuka gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala tutari tayari kuvyuka guhayagiza Imana mushobora byose tutari tayari kuvyuka gusoma Qur'an ariko kuvyise turi tayari hari n'abandi bantu tuza gusenga itarawe igeze tugasengera akazi 2 4 tugaca dusohoka bagaca basohoka ntuzi niyo bagiye ntizi n'ivyo bagiye gukora asohotse gusa kubera yumva yarambiwe guhagarara mu musigiti asohotse gusa kubera yumva yarambiwe guhagarara imbere Allah subhanahu wa ta'ala uzobona bace bagirira igara hajyanye imbere mu musigiti imbere mu musigiti bagaca bahagarara inkuru abasenga barimo barasenga bagaheza bagataha bo bari baracari mu nkuru wungutike mu vango mu Islam utagiye mu nkuru aheze gusenga cigira kwicara hari inyuma itelefone aganiriye nakana wabaza n'ivyo baganiriye nta kintu na kimwe cy'akamaro aganiriye nabo kumbure yaravye amafoto kumbure yaravye amastati kumbure yaravye nta numwe banaganiriye ku telefone aguma manura aduza mpaka umwanya ko muherana wungutike mu mwanya muvande mu Islam ako kanyizo kicuza nkuko bari mwarakicuza abadutanguriye abo Allah subhanahu wa ta'ala yahamagaye dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ntaza dushire mu bantu bazicuza ahubwo azadushire mu bantu bazonezerwa n'ivyiza bakoze mu kwezi kwiranda kwa Ramadan Allahumma amin tuma imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam avugati innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin tuma imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avugati kuvyukuri umuntu azohagarana hamwe na imam arimo arasenga tarawih imam bagatangurana bagaheza umuntu Allah subhanahu wa ta'ala amwandikira yuko yahagaze igihagaro cy'ijoro muvano wa Islam nuwabuzo basengera akazi nugato wisohokera kumbure atari umugambi ufise wo kuza gufutuka mu ijoro gusenga wewe wibaza ko waronse imbere Allah subhanahu wa ta'ala ego waronse dukeya utwo duke tuzogufashiki mu vyaha vyinshi umaze gutumurira Allah subhanahu wa ta'ala ko wamfise waruzikeya ego wazironse ariko zizogufashiki ko watumuriye Allah subhanahu wa ta'ala ko wishe ko wivye ko wasambanye ko wagize gute ko waroze ko wagize gute ivyo niranga kazi biri usenze zine bihuriye hehe muvana mu Islam tunga imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam avugati ni wakora icyaha uze wibuke uzotunyaragasa gukora ikiza gihanagura cyaha wakora niko twakoze ivyaha byinshi ni ngombwa dukora ivyiza byinshi bizoza bidutetera ko Allah subhanahu wa ta'ala ko twakoze uko twatumuye kenshi ni nako tubgerezwa kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala kubwinshi kugira ngo dufute vyaha twatumurira Allah subhanahu wa ta'ala فيوم تفرط في هذا الشهر المبارك تذكر أن الميت يتمنى الآن أن يعود إلى الدنيا ولو ساعة واحدة ليستغفر الله عز وجل عن كل ذنب أذنبه مفاتو الإسلام وولمريد يجيزا ولمراتمانيا موkwezi kwiranda kwa Ramadhan niwibuke mwene wanyu mutoya wawe umwana wawe umukenyezi wawe umubanyi wawe umunyamuryango wawe akakanya rimwe arifuza ko Allah subhanahu wa ta'ala yomurosa n'isaha nimwe kugira ngo aze ngaha kwisi asabike kongwe Allah subhanahu wa ta'ala kuvyaha yatumuri Allah subhanahu wa ta'ala ari arifuza akakaja wewe ufi akanya au nakakaje wewe ufise nanje mfise barimo rakifuza kugira ngo baze gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala bal
لو استطاع أن يمر على كل شخص أخطأ في حقه ليقبلن رأسه حتى يسامحه لفعله. Ekasije gusa iyo waza kuba bashoboye kugaruka ngaha ku isi kugira ngo babonane n'umwe wese bacumuriye ngaha ku isi, bofukamye bakanasujudu bakanamusoma kugira ngo babarire ivyo yabacumuriye. Wowe urimo urasaba ikigongo nyabaki uwo wacumuriye? Ko wacumuriye uwo mubana urimo gusaba ikigongwe? Ko wagambarariye umubanyi wawe ukamugirira nabi ukamutaganira urimo gusaba ikigongwe? Ko mwene wanyu muvukana mukaba mutakivugana kubera iby'isi mwapfuye, murimo murakora iki kugira ngo mwunge ubucuti? Ko hari abantu barimo barifuza kuronka akaryo kugira ngo baze gusaba ikigongwe kubo bacumuyeko. Wowe urimo urasaba ikigongwe nde? Turimo turasaba ikigongwe bande? Turimo turasaba ikigongwe bande? بينما نحن نضيع أوقاتنا كثيرا فيما لا يفيد. كيف كان يتوهون الله سبحانه وتعالى turimo turakonona mu bintu atakamaro bifise. Wadura nantabi lidhiyahi, imisi miratujana ariko nacyo tubona abakenyezi, abagabo, imisore, inkumi, umwaka hera birthday ariko baryoherwa. Nizo mubikura he? Imisi miratujana ariko nacyo tubona, imisi mirajana abana bacu, urubyaro rwacu nacyo tubona. Umwaka urahera birthday ukaryoherwa, kumbe nawe mubabara umuregereza kuzobabara aho Allah subhanahu wa ta'ala ariko aregereza wa mwana wawe mu kinogo cy'akaburi, nawe ukaryoherwa. Ho musabira idua ukamusabira ko Allah subhanahu wa ta'ala. Imisi miratujana ntacyo tubona. والخوف كل الخوف أن يأتي يوما ونتسحر فيه على كل ما فات. ikibabaje cyane gose n'igiteye agahinda cyane gose nuko hazogira igihe imyanya turimo turatakaza, uburyo turimo turatakaza mu mabirthday yatandukanye, haba misore, haba inkumi, haba ku bavyeyi, ku bana babo, haba ku bavyeyi bonyene. Uburyo turimo turatakaza n'akanya turimo turatakaza hazogira igihe tuzovyicuza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubona gute ya mafaranga wata muri birthday yawe ho wayatanga mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala, wayasanze ko Allah subhanahu wa ta'ala, wayafasha imfuvyi wayasanze ko Allah subhanahu wa ta'ala, wayafasha umufakazi wayasanze ko Allah subhanahu wa ta'ala, uyafungurira umuntu atishoboye mu kwezi kwera kwa Ramadan wayasanze ko Allah subhanahu wa ta'ala. None ko wayatanze muri birthday yawe uzoyasanga hehe? Ngira ikibazo uzoyasangamwo. Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam avuga ati nitwamara kuzuka nta muntu azokwita intambwe nimwe uretse ko azobazwa mu ibintu bingahe? Ibintu bine. Mu bintu azobazwa imitungo yiwe, ni gute wayironse, wayikoresheje no mu biki. Imitungo nyine wayironse ningene wayikoresheje, wayironse gute nuzokwishura, wayikoresheje gute nuzokwishura. Bal insan ala nafsihi basira. Umumwe wese umushawiwe ni umwagiriza, umumwe wese arizi ku mutima ivyo arimo araronka n'icyo arimo arabikoreshamwo n'icyo azokwishura ejo imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-quds wa amara al-muslimina jami'an faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. فامتثالا لأمر الله وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا
اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرنا اللهم برحمتك يا الله من الظلمات إلى النور. أقيموا الصلاة. Ni jambo la kushukuru kwa kupata hilo kutoka kwake Qadiru kuja kutuangazia. Ni jambo la kushukuru kwa kupata hilo kutoka kwake Qadiru kuja kutuangazia. Na saumu ni lazima kawajibisha karima ndani ya kitabu chema Qur'ani yetu pia. Mama